Mwese badukurikiranye kuri uno mugoroba turabaramukije mwese kubona mushobora gukurikirana televiziyo yanyu Heritage. Ubu ni mwanya mwiza mukunda gukurikirana ikiganiro cyitwa umuntu muzima. Rero kuri uno munsi nkuko musanzwe mubimenyereye je tuza kuyagira hamwe banyita Kaze Quentin Godson. Rero nkuko mu minsi ya gatatu muyimenyereye cyane mukunda gukurikirana ikiganiro aho cyane tuvuga ivy'amagara mazima. Rero kuri uno mugoroba turaza kuyagira hamwe ku cunyunyu citwa fer canke icunyunyu c'icuma mu Kirundi. Rero nkuko musanzwe mubimenyereye ijambo ry'Imana ariryo dutangurirako, ariryo ryaturemye kandi ariryo duha agaciro kurusha ibindi byose. Rero mu gitabo c'imigani igice ca 4 umurongo waho wa 20 banditse ngo mwana wanje shira umutima ku majambo yanje, tega ugutwi ukuvuga kwanje, nibikava imbere y'amaso yawe, izigamira imbere mu mutima wawe, kuko bibera ubugingo ababironka no kunonoka mu mibiri yabo yose. Amajambo y'Imana iyo yashize mu ngiro ukayumva yuko yashira ku mutima, niho banditse ngo bibera ubugingo ababironka. Iyo umuntu amajambo y'Imana yazirikanye neza nkuko vyanditswe muri gitabo ca Bibiliya aranonoka, niho banditse nti bitera kunonoka mu mibiri yabo yose. Niyo mpamvu kenshi abantu bazirikana amajambo ya Bibiliya bakizera ijambo ry'Imana bagira kunonoka mu mibiri yabo yose. Nico gituma muri iki gitabo c'imigani nyene banditse mu gice cyaho ca 3 banditse ku murongo wa 14 kuko inyungu zabwo zirutiza ifeza, iyo umuntu yironkeye ubwenge inyungu zirutiza amahera. Niyo mpamvu mu gitabo nyene ngihaca Bibiliya banditse ngo n'umunyabwenge yitwa Salomo yabaye umwami, yanditse amajambo akomeye aho yafashe ubwenge abugereranya n'ubutunzi, abugereranya n'amahera. Aho yanditse mu gitabo c'imigani igice cyaho c'indwi avuga neza ngo amahera n'ubwugamo, amahera n'ubwugamo, ariko amaze kuvuga ubwenge naho avuga ati ngo ubwenge nabwo n'ubwugamo, ariko inyungu yo kugira ubwenge nuko bubeshaho ababugize. Ushobora kuba ufise amahera, ushobora kuba ufise ibiyega ubutunzi bwinshi, ariko ivyo nivyo kubeshaho mugira utagira ubwenge. Ushobora gusara ubifise, ushobora kwangara ubifise, ushobora kugwara umutima ubifise, ushobora kugwara diabete ubifise, kandi ugapfa mu buryo umuntu agapfa aragera, kuko benshi ntibapfa hageze kubera afise ibintu ariko ntiyagize ubwenge. Rero niyo mpamvu inyungu iruta ivyo ufise canke ayo mahera nuko ubwenge butunga ufise ubwenge buragutunga. Niyo mpamvu abantu niyo bironkeye ubwenge, imigani itubwiye neza yuko ngo birutsa kugira ubwenge biruta kugira amafeza. Niho banditse ngo kandi ivyo bwunguka biruta izahabu zitari mu inkamba. Ivyo ubwenge bwunguka biruta ivy'inzahabu. Hepfo banditse ngo birusha igiciro utubuyenge twitwa marijani, kandi mu bihimbara vyose nta kintu gihwanye nabwo. Iyo umuntu agize ubwenge nta kintu gihimbaye kurusha kugira ubwenge, kuko hepfo niho banditse ngo ukuramba kuri mu kuboko kwabwo kw'iburyo. Iyo umuntu aronse ubwenge agira ukuramba mu kuboko kw'iburyo. Namba umuntu ari uguhangayika muri nosi, abantu bifuza kuramba, umubwiye ati n'umusaza umuntu ashaje umubwiye ngo urapfa, ngo ugomba gupfa, ahubwo muba mubipfuye, ntashaka no gupfa. Urumva nta ugomba gupfa, ashaka kuramba muri nosi. Rero iyo wironkeye ubwenge bitera kuramba. Niho hepfo banditse ngo mu kubamfu kwabwo harimwo ubutunzi n'icubahiro. Mu kubamfu kubwo bwenge hari ubutunzi n'icubahiro. Kandi muzi mw'isi namba abantu mw'isi nivyo bitatu bahamira cyane, bashaka ubutunzi, bashaka kuramba, bashaka n'icubahiro. Ivyo bintu ari bitatu ntubironka kuko waronse ubutunzi bwinshi, ahubwo iyo uronse ubwenge aya majambo y'Imana ukayakura mu gitabo ukayashira mu mutima akakuyobora, niho ububaye umunyabwenge. Dawidi niho yavuze ati ngo arusha ubwenge abatama kuko yitondeye amabwirizwa y'Imana. Ugira ubwenge bwinshi, ivyo bitera kuramba, bitera icubahiro, bitera no kunonoka. Niyo mpamvu Bibiliya iyo umuntu agize ubwenge akiga amajambo y'Imana bitera no kugira umubiri unonotse kandi bikamutera no kuramba. Rero
muri make mwumve neza yuko kubaha Imana bibiri n'igiciro kininiya. Niyo mpamvu ukurikiranye Bibiliya cyane iratwereka neza yuko abantu bagize ubwenge cyane bakitondera ivy'Imana yashizeho, ivyo bituma bagira kunonoka kwabo. Rero muri make ukurikiranye Bibiliya itwereka neza yuko abantu bakwiye kugira ubwenge bakitungira amagara yabo, kandi bigatuma bashobora kubaha Imana, kuko uyu mubiri wacu ni isengero za mpwemu yera. Impwemu n'Imana ashaka kuba mu mibiri. Rero iyo mibiri isaba kwitunganywa neza, kuko mu gitabo Abikorinto ba mbere ni igice n'icya 3 niho banditse ku murongo wa 16 manutse, banditse neza yuko ngo uzokonona urusengero rw'Imana ngo n'Imana nayo izomurandura. Rero urusengero rw'Imana n'imibiri, rero abantu bareke kugonona. Niyo mpamvu bisaba ko abantu bezwa haba ku mutima bakezwa no ku mibiri, apana gufata umubiri wawe nkuko ubyishakiye. Noneho tugarure tube hagufi dukurikirane neza muri kino kiganiro. Mwumve neza yuko abantu bakwiye kwitungira umubiri, amagara yabo akaba mazima, nivyo Imana idushakira. Rero muri gitabo ca Bibiliya tutagiye na kure, baratubwira neza yuko hari intambuko zo kwezwa, arizo Petero yanditse mu gitabo ciwe, mu ikete yanditse cete aho yanditse mu gice caho ca 2, Petero wa kabiri, ni gice ni ca mbere, banditse amajambo akomeye. Banditse ngo murongo wa 5, mbere kubw'iyo nyanduruko nyene ubwanyu mushire ku mwete wose, ukwizera kwanyu mukongere ko ingeso nziza muzongere ko ubwenge bwongere ko kwirinda, ukwirinda mukongere ko kwihangana. Aha banditse ubwenge ku basoma Bibiliya z'izindi ndimi zitandukanye nk'igifaransa, banditse ngo science à la tempérance. Bisigura neza yuko ko abantu bashaka kweza bashaka no gukoresha na science. Iyo science itwereka iyo science mu nyumuka ca wirinda, nubwo bwenge bisaba kushirako no kwirinda, kuko bisaba yuko abantu bafata bakarobanura ivy'ikimazi. Rero muri make tugiye kwigana icunyunyu citwa fer, canke icunyunyu citwa icuma nyene. Muri make ikicunyunyu c'icuma kirakomeye cyane, gifise akamaro kanini cyane ku basoma ibitabo, cyane banditse neza yuko umubiri ugizwe n'ivyunyunyu byinshi, ku buryo mu gitabo kimwe mu docteur umwe w'umu Espanyol yitwa George Pamplona Roger, mu gitabo ciwe yitwa Corsin, yarerekanye neza umuntu agizwe n'ivyunyunyu byinshi bitandukanye, harimo n'icunyunyu citwa fer. Niho mu gitabo banditse neza yuko mu byunyunyu bikenewe kurusha mbere n'ibindi mu rwego rukomeye cyane ni icunyunyu citwa calcium na fer, canke calcium na fer. Ivyo vyunyunyu ko ari bibiri birakomeye cyane. Ubuheze mwarumvise mu bakurikiranye ibiganiro twariganye icunyunyu citwa calcium, ariko ubu naho tugiye kwigana icunyunyu citwa fer. Ico ca fer kirakomeye cyane mu mubiri w'umuntu. Iyo umuntu akibuze agira ibibazo byinshi cyane mu mubiri, kuko abagize ingorane zikomeye. Niyo mpamvu ku muntu akuze akenewe amagarama 3 agera ku magarama 4 buri munsi arayakeneye y'icunyunyu citwa fer. Rero iyo kibuze mu mubiri umuntu agira ingorane nyinshi, ariko iyo fer canke ico cunyunyu c'icuma gikorana n'umubiri cyane. Mwumve neza yuko abantu bakibuze bagira ibibazo byinshi bitandukanye. Rero kubakurikirana neza nuko mu bintu bijanye n'amagara yacu, iki ni cose gifise itegeko ryaryo. Rero hari ivyo bita les lois de l'alimentation, canke amategeko ajanye no gufungura. Ayo mategeko 4, ayo mategeko 5 ajanye no gufungura. Ijya mbere nuko mu gitabo citwa Croquer la vie c'umugabo yitwa nyene Dr Pamplona Roger yaranditse neza amategeko ajanye no gufungura. Ayo mategeko ajanye no gufungura muyakurikiranye neza, ndababwira ayariyo mu gitabo. Muri ico gitabo yanditse itegeko rya mbere, hariho loi de la quantité, canke urugero ahanini bw'ivyo ukwiye gufungura. Iyo abantu bariko barafungura bakwiye kurya ne quantité, bakarya ibikwiriye, kuko iyo umuntu afungura ibidakwiriye ubwa mbere abagize ingorane zitandukanye, kuko ubwa mbere nta croissance, nta gukura neza kuba kuri hari. Ikindi naco reproduction, kurondoka kuragira ingorane kuba umuntu agira afungura kutariko afungura bidakwiriye. Ikindi naco umuntu abagiye kugora activité mentale, canke ubwenge buragora
uko ubwenge bukora cyangwa uko ubwonko bukora bugira ikibazo iyo umuntu adafungura ibikwiriye. Ikindi naco nuko umuntu adafungura neza ntagira ibiro bikwiranye n'ibyo yari akwiye kugira. Rero ivyo biratuma neza itegeko rya mbere rijanye no gufungura umuntu afungura ibikwiye, uragira urugero rwiza rwo gufungura kugira ngo ingingo zose zishobore kuronka ibihagije kugira bikore neza. Iryo ni itegeko rya mbere mu byumve neza. Irya kabiri nuko ari loi de la qualité, bisaba yuko abantu noneho iyo bafunguye ibikwiriye bafunguye n'ibifise akamaro bisigura kalite na kamaro bivanye nuko iyo umubiri iyo ufunguye hari abantu ushobora kuba amaze imyaka 20 afungura ariko hari urugingo rumwe rutigeze ruronka ivyo rufungura. Murabizi neza umuntu ashobora kuba afungura afise n'ivyo yofungura ariko ageze mu myaka 15 canke 20 akaba yambaye amarori kandi yarariye bitwa ngo ajya neza ariko yambaye niki n'amarori. Hari ivyo yafunguye ariko bitagiye gufasha amaso ahubwo yarariye amaso arayibagira. Ikindi naco ushobora kubufungura ariko mu misi mikeya ngiyo umushishito ngo umushishito uranje ariko ufungura babona ufungura ngo na neza ariko nukura wafunguye ariko niho wamenye wariye quantité nivyo warabironse ivyo ufungura ariko wabuze qualité kuko hari bimwe umubiri wagiye urabura. Niyo mpamvu banakwiye kuvyumva neza. Ikindi naco muri iyo karite hari byinshi bitandukanye abantu bakwiye gucaguramo ivyo bita ama glycide cyangwa ama hydrate de carbone n'amasukari. Ukamenya isukari ngiye gufungura ni yahe, ni glucose, ni fructose, ni zahe canke ni nyinshi amasukari nkuko muyazi ariko ukacagura bimwe muri ivyo. Ikindi naco regress ukabona ibintu neza gufungura myibihe. Ikindi naco ni proteine canke ndema mubiri canke ama vitamine n'ama mineral n'amazi n'amafibre. Ivyo ukamenya ivyo ufunguye ivyari byo. Ico ni kindi. Inindi tegeko rya gatatu ni loi de l'équilibre. Bisaba kumenya ngo urugero noneho ngiye gufungura rungana gute kuko bisaba yuko umenya ati naho ndonse byinshi naho ndonse ibifisa akamaro ariko nza kugibingana gute. Ico ni kindi. Ikindi naco nuko abantu bakwiye kumenya itegeko rya kane ni loi de l'ajustement. Ukamenya neza ko iri tegeko risigura nuko iyo umuntu afungura bivanye n'imyaka afise bivana nibirufise ugafungura bivanye kandi naye turimo canke ahantu uri canke aho urabiraba kugira ngo ibintu byose ntufungure uko wishakiye. Umuntu akuze afise imyaka imaze kurenga 50-60 hari ivyo afungura adakwiye kubura kuko adakwiye kubura ivyo isaba ko abimenya. Umwana mutoya kivuka canke ageze ku myaka hari ivyo idakwiye kubura bisaba ko umuntu afungura. Rero ayo mategeko yose nijo bavuga bati ce sont les lois de l'alimentation canke n'amategeko ajanye nuko umuntu akwiye gufungura. Ubwa mbere nuko araba quantité akaraba uko bingana. Irya kabiri nuko araba qualité akaraba akanovira canke uko bimeze. Ico ni kindi. Ica gatatu nuko araba l'équilibre akatangura kuraba mbega ibi ndabifungura gute urugero rungana gute. Icya kane nuko yisunga urugero bisunga imyaka rimwo canke yisunga mu bihe canke uko ahageze canke ibiro n'ibindi bitandukanye. Rero muri make iyo n'amategeko ajanye no gufungura. Noneho tugaruke ku cyunyunyu cacu citwa fer. Muri make fer igizwe fer ziratandukanye bivanye naho zituruka. Icyunyunyu c'icuma kiva hatandukanye kandi kiza kugira akamaro bivanye naho kiva. Ubwa mbere hariyo fer canke ivyunyunyu biva mu byo dufungura ari byo ibitegwa cyane iyo bayita fer non héminique. Iyo niyo ya mbere. Iya kabiri nayo hari biva mu bikoko, hari fer biva mu bikoko, iyo ni nk'inyama canke ibindi bitandukanye. Rero muri izo fer zose canke ivyo vyunyunyu abantu barabikeneye. Rero iyo fer iyo ibaye ivuye mu bitegwa iba nziza cyane kuko nta ngaruka iza kugira kurusha ivuye mu bikoko kuko mu bikoko urazi ko havamwo cholesterol n'ibindi bitandukanye bitera ingorane ku mubiri. Iba nziza cyane ariko iyo yiswe fer non héminique, iyi fer héminique ivuye mu bikoko yoyo kubakurikirana ibitabo byinshi bitandukanye nuko iyo iroroha absorption biroroha mu kugira ngo umubiri ushobore kuyakira ariko nuko iza igira ingaruka mbi ku mubiri kuko ibinure bivye mu bikoko bizana ingaruka mbi. Ariko dufise amahigwe kubabizi neza abantu bakunda kuronka vitamine C banditse mu bitabo kandi kubakurikirana ubushakashatsi. Vitamine C
iyo mwara twarayize kubakurikiranye imbonesha kure twarageze kuyiga, ariko mu byumve neza yuko iyo vitamine C uyifata canke uyinywa iduza urugero rwa fere ruri mu maraso ku ncuro zigera kuri 2 kugera no kuri 3. Bisigura ngo iyo umuntu afungura ibintu birimwo ico cunyunyu ca fere, umve neza ko iyo afatanya na vitamine C akazara yifungura nayone biraduza urugero rwa fere, kuko iyo fere canke igeze mu mara iyo ihuriyemwo niyo vitamine C biraduza urugero rwa fere mu maraso, niyo mpamvu bica bigwiza incuro 2 canke 3. Rero abantu iyo bagiye barafungura C buri munsi iyo vitamine C bigira akamaro cyane. Sindayigaruka ko cyane kuko iyi vitamine irakomeye cyane magara y'umuntu, kandi mumenye neza yuko iyi vitamine ikenewe buri munsi. Rero ico mushaka kubabwira abantu muri ko muradukurikirana, rero mwumve yuko kubura fere hari kibazo gikomeye cyane, bitewe nuko kuyibura ubwa mbere hari ingaruka nyinshi arizo tuza kurabira hamwe, ariko mwumve abayikeneye cyane. Hari abakeneye fere cyane bivanye n'urugero canke n'imyaka naho n'urugero ugezemwo. Ku bantu bakeneye fere cyane ubikurikiranye cyane, hari abantu bayikeneye, abo ngiye kuvuga n'abakenyezi canke igitsina gore bageze mu gihe mu butinyanka, bageze mu butinyanka barayikeneye cyane, bivanye yuko bashobora gutakaza fere canke ikicunyunyu ku rugero incuro 2 gushika kuri 3. Bashobora gutakaza fere mu mubiri incuro 2 zika kuri 3. Rero ngaho niho hacava ingorane zitandukanye, umuntu akumva agize intege nke, umuntu akumva agize intege nke, agize irritabilité, atanguye kumva ashavuzwa n'ubusa, nervosité, atangure kugira yumva ugwanko muri we. Ibyo biterwa nuko kubw'ubutinyanka bwaje, kandi umuntu atanonse iyo co cunyunyu fere gihagije, umuntu akaja mu butinyanka. Umukenyezi canke igitsina gore bari muri ivyo bigero, aho niho umuntu atakaza fere nyinshi, bisaba yuko akwiye kwifungura cyane iyo ageze muri ivyo bihe. Ico nikindi ukunda yikeneye ni gihe c'imbanyi. Iyo umukenyezi afise imbanyi, aho akwiye gukongereza urugero yahora afungura ko ico icunyunyu cyitwa fere. Birayikenewe cyane bivanye nuko kugira bivanye nuko iyo mbanyi n'umwana ari munda, abo bakeneye fere ku rugero rwinshi. Niyo mpamvu abantu bakwiye kwitonda cyane kugira ngo baze barafungura ikicunyunyu cyane iyo bafise imbanyi, bivanye nuko n'umwana azovuka azoyikenera cyane kugira ngo ashobore kugira ico bite systeme immunitaire. Umwana niyavuka azoshobore kuronka ubushobozi bwo kwikingira indwara, ntazaragwaragurika, ntazarafatwa n'utugwara twose tuje. Ibyo bisaba yuko umukenyezi amenya neza yuko akwiye gufungura iki cunyunyu cyane. Ikindi naco ni abantu bageze muri adolescence canke imiyabaga, abo barayikeneye cyane bivanye nuko bakeneye igikuri, bakeneye gukura. Yaba abana mu gitabo kimwe bise les adolescents et leurs parents, niho berekanye neza yuko c'umudokiteri mwitwa Julian Mergoza yanditse neza yuko igihe hari imfungurwa z'imiyabaga zidakwiye kubura. Izo mfungu bivanye nuko imiyabaga bageze muri puberté barakura cyane, ku buryo buri mwaka ashobora kongereza santimetero 6 zigera kuri 7 buri mwaka. Rero arakura cyane, afise igikuriro gikomeye cyane, umubiri urakora cyane ugashuha cyane. Uwakeneye urugero rwishi rwa fere cyane kugira ngo ashobore kugira igikuriro ciza, akura ameze neza, akure afise inkomezi nziza. Rero imiyabaga irakeneye ikicunyunyu cyane kurusha mbere n'abandi bose. Ikindi naco n'abantu bakunda kuvirirana, ama hemorrhagie akunda kuvirirana, ivyo birakunda gushika, ugasanga umuntu akunda kuvimyuna, ugasanga arakunda kuvyimyuna mu buryo butumvikana budasobanutse, ugasanga ntago ariko akunda kuvimyuna, abafise ikibazo cyo kubura fere cyane. Hariho n'izindi ngaruka ziva kuri uwo mwuna. Rero niyo mpamvu kenshi abantu bakunda gutakaza amaraso baze barafata fere cyane kugira amaraso ashobore kugira akomere kandi ashobore kuba meza, kandi ntaze baratakaza amaraso ku buryo kuri ubwo. Abo rero n'abantu bakeneye fere cyane, bakeneye ico cunyunyu kurusha n'abandi, kuko hariho n'abandi bayikeneye nk'abantu bakunda kugwana indwara zitandukanye zo kubura amaraso canke zo gukamara amaraso, nk'abantu bakunda kugwara indwara nyinshi. Kuko ukurikiranye neza abantu bakunda kugwara indwara z'imitima, abantu bakunda kugwara indwara z'imitima, indwara abafise VIH, abo barakeneye fere nyinshi cyane, kuko amaraso
kuko VIH ujya mugera utera sida urakunda kumunga ico bisarize masi canke amaglobule canke amaraso akagira inkomezi nkeya, birasaba yuko abantu bazarafungura fere n'izindi ndwara zitandukanye, haba indwara nyinshi cyane abantu bakunda kugwara bakene fere cyane. Rero iki cunyunyu citwa fere kirakomeye cyane nkuko muvyumva, birasaba ko abantu bitonda bakaza baragifungura kuko abantu bakibuze bagira ibibazo byinshi bitandukanye. Noneho twari dushikiriye aho bavuga bati noneho iyi fere uyibuze agira ingorane nyabaki. Uyibuze iki cunyunyu agira ingorane nyinshi cyane. Ukurikiranye neza, ubwa mbere ubuze iki cunyunyu agira uburuhe, fatigue durable, akunda kugira uburuhe nkuko twari twabivuze mbere, aragira uburuhe kandi butagira urufatiro hanini cyane. Ikindi naco abura defense immunitaire, nubazi ko amaraso, kuko amaraso ukurikiranye cyane urugero abantu bafise amaraso adakwiriye bakunda kugwaragurika, ivyo birazwi kuko amaraso yadakomeye ntashobora gushikana impwemu mu ngingo, amatisi canke ibinyita biragira ibibazo bivanye nuko amaraso adashikayo neza, bivanye nuko oxygene canke impwemu zidashika mu ngingo neza, ivyo bigatuma umuntu agira ingorane akagwara gurika. Ico ikindi naco nuko umuntu nkuko twari twabivuze ku bakenyezi bibungenze, umukenyezi ashobora kugira ibibazo iyo atayifise, n'umwana avutse akazogira ibibazo, ntazoshobore kwikingira indwara. Umwana akagwara za bronchite, umwana akavuka afise ibiro bidakwiriye, umwana akavuka afise ingorane zitandukanye bivanye nuko umuntu atagera afata igicunyunyu neza. Ikindi naco umuntu ashobora kugira ingorane mu bwenge zitandukanye, canke umuntu agashobora kugwara icyo bita iskemi. Iyo iskemi ni indwara itegwa nuko ingingo z'umubiri, haba umutima, haba ubwonko, haba ubwonko, haba ugwagasha, haba rate, haba n'izindi ngingo ziri mu mubiri, iyo amaraso atazishikamwo neza bitewe n'iki kibazo cyo kubura fere, abantu baragwara iyi ndwara yitwa iskemi. Iyi ndwara iteye benshi barayigwaye batabizi, abandi bafise ikibazo cyavyo bivanye nuko ingingo zidashobora kuronka amaraso canke niyo oxygene canke impwemu zidashika mu ngingo, abantu bakagwara arivyo bita hypoxie. Ivyo ni kibazo gikomeye cyane, niyo mpamvu abantu bakwiye kuraba neza bakaza barafungura ico cunyunyu citwa fere. Noneho ikindi naco abantu batayigira nkuko bizwi bagwana ingwara yitwa anemie. Abakurikirana neza nko mu anemi ni indwara yo kubura amaraso, uko nyene yitwa anemi ni kubura amaraso, ni indwara yo kubura amaraso canke gukihanirwa n'amaraso mu mibiri. Iyo yabatewe n'iki? Ubwa mbere nkuko twabivuze, anemi ziri mu bwoko butandukanye kandi mu byumve neza, anemi irakomeye cyane. Ico ariyo ndavugira bivuge ko muri make nuko hari ubwoko bune bwa anemi. Ubwa mbere hariho anemi ferriprive. Iyo anemi ferriprive ni anemi canke ni indwara yo kubura amaraso bitewe no kubura ico cunyunyu citwa fer. Mu byumve neza, iyo niyo tuza kwibandaho cyane, ariko turaza kuvugaho gake n'izi zindi. Ariyo anemi bitwa anemi AMC, bisa falciforme, bisigura yuko ni anemi ibuza ni indwara ya anemi ariko y'amaglobule canke ingingo z'umubiri canke utugingo dukora amaraso canke dutunganya amaraso tuba tutafise intege zikwiriye kugira ngo zikore neza, umuntu akagwara iyo anemi. Iyo anemi rero iyo anemi ifise igwaye abantu benshi kandi batabizi, ariko iragwaye abantu benshi bivaye nuko amaraso ataba agikomeye neza. Ikindi naco hariho anemi bita aplasique. Iyo ni ubwoko bundi bwa anemi abantu bakunda kugwara canke ingwara yo kubura amaraso y'ubu bwoko. Iyindi ni anemi inflammatoire. Iyi anemi inflammatoire ni ubwoko bw'iyo ndwara yo kubura amaraso ariko itewe n'indwara nyinshi umuntu abagwaye. Ndabaka rero umuntu ashobora kuba agwaye diabete, iyo diabete ikamumunga ku buryo kubera kutayivura ikica n'utundi tugingo tukora amaraso canke dutunganya amaraso, haba izo bita masi canke amaglobule rouge canke amaglobule blanc, ivyo byose bikagira ingorane, umuntu akakihanirwa n'amaraso n'izindi ngwara zigahabwa ikaze, ku buryo iyo anemi bitewe n'iyindi ngwara. Nakandi karona nagatanze ko umuntu ashobora kuba afise VIH canke n'izindi ngwara cyane umuntu ashobora kuba afise amafyigo, agwaye amafyigo gutyo umuntu akagwara anemi y'ubu bwoko, akabura amagakihanirwa n'amaraso. Umuntu ashobora kuba agwaye nk'igituntu yakrimanye imyaka myinshi canke imisi myinshi canke amezi menshi, ivyo bigatuma umuntu ashobora kuba adafise amaraso akwiriye mu mubiri. Ivyo biba n'izindi ngorane z'ubundi bwoko bwa anemi.
rero muvyumve ko iyi ndwara ya anemi irakomeye cyane, ariko iyo twibandaho niyo bita fer privé, bitabuje nuko ni inye n'izindi z'ubundi bwoko tugira ico tuzivuzeko. Rero mwumvise neza yuko kubura icunyunyu fer ari ngorane mu mubiri cyane. Rero kuba dukurikiranye no kubashitse n'ubu twariko twigana icigwa kitubwira ati icunyunyu citwa fer canke icunyunyu c'icuma mu Kirundi, ariko muvyumve neza yuko abantu bakeneye ikicunyunyu. Rero turiko tuvuga kuri anemi, abantu bumve neza yuko kugwara anemi bitewe no kubura icunyunyu fer ari kibazo gikomeye cyane, kandi birashika kuri benshi kuko benshi ntibazi amategeko agenga gufungura. Ariko muvyumve ko ubwa mbere anemi turavuga anemi fer privé canke anemi itegwa no kubura ibi bintu yo kubura ikicunyunyu citwa fer. Ubwa mbere nuko iyi anemi itegwa, ubwa mbere abantu babuze ibi bintu nuko abantu badafungura cyane cyane ibintu birimo fer canke ikicunyunyu fer, babuze proteine ndema mubiri, bakabura vitamine B12 na vitamine B na folate na acide folique, abo bagwara ingwara ya anemi. Mwumve neza yuko namwe ushaka kuyivura bisaba kurondera imfungurwa zirimo fer, bisaba kurondera ico bita vitamine B1, ica kabiri B6, B2 n'indi yitwa B6, ivyo ukabifungura cyane, ugafungura n'ivyo bita folate canke kandi ugafungura n'ivyo bita icunyunyu vitamine C, ivyo birakenewe cyane. Ikindi naco mwumve neza yuko abantu bakwiye kwirinda ico bite abakwiye gufata neza umubiri wabo, na cyane cyane bakirinda gutakaza amaraso menshi, ivyo bakwiye kuvyirinda. Ikindi naco bakirinda ibindi byose byoza bibatera ingorane z'ubu bwoko. Noneho ufise anemi agirante canke agira gute? Ubwa mbere nuko nkuko mwavyumvise ni gufungura ibintu fer, turaza kubibabwira byinshi. Ikindi naco nuko abantu bakwiye gufungura bakaza baranywa ico bise icayi gishobora kongereza amaraso. Ivyo twaravyigishije nuko nk'icayi civoka ico congereza amaraso ku rugero rwiza. Ikindi naco nuko abantu bakwiye gufungura cyane cyane nk'iyo umuntu ashoboye kubura amaraso mu buryo butungutse canke mu buryo abantu batiteze akashobora kugira crise, nuko bashobora gufata ibi bikurikira. Ubwa mbere nuko bashobora kurondera ico bise vitamine C nyinshi, aho ni sostomate cyane, agafata ico bise sostomate, agafata sostomati, agafata ifani imwe yitwa orange, ivyo agafata n'amata, agafata n'irigi rimwe. Ivyo iyo bivangiye hamwe abantu ukabinwa kabiri mu ndwi, ubinyoye rimwe ugasubira haciye iyindi minsi 3 ukabinywa mu ndwi 2 wikurikiranya, uburonse urugero rwinshi rwa fer mu mubiri, ku buryo amaraso yongerekana mu buryo bwiza cyane, utarinze kuja kwa muganga ngo bagutere bakongere ayandi maraso. Rero ubwo n'uburyo bwiza bwo kwivura anemi mu gihe umuntu ashoboye kuja muri crise yo kubura amaraso mu buryo abantu batari bamenyereye, na cyane cyane n'abana bakunda kugwara anemi y'ubu bwoko twagiye turavuga nka anemia plasique na anemia falciforme. Ubwo barashobora gufata ivyo bintu bikabakiza mu buryo bunyarutse cyane. Noneho aho tugiye kurangiriza, fer iva hehe, iva mu biki, ni iki twofungura kugira ngo turonke iyo fer? Mukurikirane neza. Ikicunyunyu fer kivamwo nyinshi, turaza twabwira ko bikurikirana uko fer igenda ikurikirana. Muri make urugero ico yofungura canke uko ivyo tugiye kwerekana n'urugero fer ushobora kuyironkamo canke ifungurwa ushobora kuronkamo fer nyinshi cyane. Noneho hariho ico bita algue spiruline. Iyi algue spiruline ntayo tuzosigura ikindi gihe, nuko nk'abantu bamaze kurenga imyaka 60 badafungura ico kintu bise algue spiruline bari hemukira cyane, kuko mu gitabo citwa Guide des Aliments aho banditse neza yuko abantu bageze mu myaka ikuze bakwiye gufungura iki kintu kuko gifise proteine canke ndema mubiri nyinshi bikagira n'ifer. Ikindi naco hariho ico bise levure, ico bita soya irimwo urugero rwa fer nyinshi. Hariho grain de sésame, hariho ibiharage vyera birimwo fer nyinshi, harimwo ico bise lentille, harimwo nibindi byinshi bise pollen na pistache, byo nibindi byinshi birimwo fer. Ikindi naco nuko abantu bakwiye gufungura poiro, bagafungura cyane cyane ni poiro, bagafungura ico bise amande na blé n'ingano. Ikindi naco ni epinari zirimwo fer nyinshi. Ikindi naco ni noix ni nazi zirimwo fer nyinshi. Ikindi naco nuko
na petit pois canke ubushaza burimwo fere nyinshi. Ikindi naco ni amavoka, avuga harimwo fere, harimwo na pomme de terre n'ibiraya, harimwo na pome, harimwo n'amashu n'amavoka twari twakivuze canke amabungo, ayo yose arimwo fere nyinshi. Rero ivyo byose amabungo haba n'amabungo arimwo fere nyinshi cyane. Rero muri make mwumve neza yuko fere iri mu bintu byinshi. Reka abantu bakurikirane kandi baze barafungura ikicunyunyu, twumvise yuko kugira icya kabiri mu cy'umubiri ukeneye cyane kugira ngo ushobore kugira igikuriro, ushobore kugira kwivura indwara za anemi, ushobore no kwikingira haba uburuhe, haba ushobore kwikingira ugeze mu butinyanka nk'abakenyezi n'ibindi byinshi twagiye turavuga. Reka abantu bagaruke kandi baze baramenya gufungura neza, bamenye n'amategeko ajanye no gufungura, ntibafungura uko bishakiye. Ubone warariye imyaka 50 ariko abantu bakuravye bakabona koko utigeze ufungura. Rero Imana ikomeze ibumvisha aya majambo, iduhe kugira ubwenge, twironkera ubwenge kuko biruta ikindi kintu cyose. Reka Imana ikomeze ibitwumvisha kandi biduhera ubuntu kuri no mugoroba. Imana ibitwumvishe mu izina rya Yesu. Shama